bakunzi bacu bakunzi b'uruga BM4+ mu nkunde ndabaramutse ngenda bahikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi genekezo rya 2028 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025. Icambere manje gushimira cyane abantu bose mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye nabo twavanye kuri BM4 tukaba tugeze kuri BM4+. Ndabaza kugira subscribe kugira ngo tubandanye tubaha amakuru meza kandi yizewe. Ino musi nkunda bazaniye ni inkuru y'imigwano kirabera neza na neza muri KAZIBA. Ni imigwano ikomeye cyane kirahuza uno muhari wa M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi ntibagiye WAZA na FARDC. Yo migwano imaze amasaha menshi kirahabera, ariko amakuru dufise nuko iyi M23 imaze kuhatakariza ingabo zitari nke duteranije ko n'ibigwanisho bimaze gufatwa ubu biri mu ntoki z'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibi biri mu makuru twabateguriye uno munsi tugiye kwashikiriza. Murabizi simba ndumwe, by the way, mba ndi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura mu buryo bwimbitse ibigiye bitandukanye. Mugabo nkundire kugira mutere ku rukundo kuri BM4+, muduze muri commentaire amashurwe kugira ngo tubone yuko twimukanye tukiri kumwe 100%. Rero mu nkundire ndamuramutse umusesanguzi wacu ndena muhani ikaze mu gano cacu cino musipana musesanguzi ndakuramukije cyane inyuma y'imisi myinshi dahurira kuri micro za BM4+. Amahoro cyane bwana journaliste, reka nanje ndakuramutse. Hariho umuntu ari mu gihugu ca Canada, niwe n'umugenzi we yambwiye iyo nkuru, ariko ambwira ati hariho urubuga nahora nkunda gukurikirana kwa makuru, rero yibagira izina ubwo rubuga. Wa muntu gaca mubaza ati none ubwo rubuga basi n'abahakora ntabuzi, ngo nibuka ko ngo hariho ngo witwa ngo sindi ubumwe ngo simba ndi ubumwe. Uwo mutama ndamuramukije, sindamuvuga mu izina, ndamwubaha, ndamuramukije cyane gose. Ndazi ko no kuri BM4+ dukurikirana ukuri kwamye kabisa. Journaliste nkuko akivuze, imigwano iriko irabera muri KAZIBA kandi ikajije umurego. Iki twarakivuze mu kiganiro twacishe ku rubuga rwacu rw'ejo, ariko kandi ni byiza ko tuza turatahura impamvu imigwano ibiki irabera mu kibanza runaka, mu gihe mu makuru ari nyuma tuba twababwiye ahantu ko haba hari bakanaka n'abandi kabisa. Rero kuba imigwano iri muri KAZIBA, abantu mwumve yuko M23 niyo iriko iragaba ibitero, ntabwo ari M23 iriko iragabwa ko ibitero, ni iri muri attack. Yes, kandi no kugira ngo M23 ishobore kuronka amahirwe yo kwataka KAZIBA, nuko habaye gutakaza Nyangezi kuri FARDC n'aba WAZA inyuma y'Akagambane gateye ubwoba kabaye ku mukolonel canke se ku ba FARDC bari basanzwe bari kuri commandation bakomanda hano muri Nyangezi. Ni nkuru nacishije ko akanya gato ku munsi w'ejo, ariko nibyo bangombwa ndashobora kwigaruka ko mu buryo bwiramvuye nerekane ingene kano Kagambane kabereye muri Nyangezi, kugira ngo abaye mu M23 na RDF baronke access yo gushobora gusura kugaba ibitero hano muri KAZIBA. Hano muri KAZIBA rero bwana journaliste, nagomba menyeshe abadukurikiranye ko higeze kugwa indiri z'aba RDF ku buryo kuza gutora ibiziga haje indege yo mu bwoko bwa helicopter ije iva mu gihugu cy'u Rwanda. Aha twarerekanye n'amavideo menshi y'ingene abasoda baba RDF bagenda bikoreye imirambo ya bene wabo bariko barabevakiwa babakura hano muri KAZIBA. Eka ndetse twaranaberetse n'ingene hari ibiziga byinshi byaboreye hano mu mashamba ya KAZIBA centre. Ku bantu rero batazi KAZIBA, no kwitwa ko KAZIBA ari nk'ihwaniro, no kuvuga ry'amabarabara, no kuvuga uvuye muri kwibarabara rija mu gisagara ca Bukavu werekeza Uvira nigerekeza za Walungu, no kuvuga aha KAZIBA niho hagabura ya mabarabara. Rero impamvu hari kuhabera imigwano uyu munsi, ndashaka ko mutahura ko bakeneye kandi
gusugereza igisagara ca Uvira bagomba kwigarurira igisagara ca Uvira kandi ibyo bariko barakora byose barazi neza yuko badashobora kwinjira Uvira direct bakeneye passage ibafasha gushika kuvuga aho baza kwihuza na wa muhari usanzwe uhurukiyemwo abanyamurenge benshi twigwaneho hamwe n'uyu Gumino hamwe na Ameriodo aha rero hariko haba izi ntambara zihambaye kugira ngo bikunde baje kugwiza inguvu bihuze naba hama baze kuronka inguvu ingene bakubita igikuta neza cyane pardon bikunde ingene baza guseka runo rukuta gubatswe hamwe n'aba FDNB amakuru twabashikije ku munsi wejo twarabwiye ko mu nkengera za Nyangezi hari imigwano ikomeye cyane gose aho rero aba ba RDF baciye bahindura umukenyuro mwijoro ntitwara tumenyereye aba RDF cyangwa aba M23 bagwana intambara zo mwijoro cyangwa bagaba ibitero mwijoro ariko kuri iyi ncuro bagabye ibitero mwijoro saa 4 y'ijoro niho batanguye kugaba ibitero muri KAZIBA centre imigwano itoroshe yarahabaye ku buryo aba M23 na RDF bashoboye kuhatakariza ingabo zitari nke ndetse n'ibikoresho bitari bike bya gisirikare birahasigara ariko ntabwo bariko barita ku byo bamaze kuhatakaza il s'en fout abamaze gupfa barapfuye n'ibigwanisho bamaze kuhata barabitakaje ariko bo bakomeza kuhagwiza izindi ngabo kubwa amahirwe make rero ku makuru dufise twaronse uyu munsi mu gatondo nuko ingabo z'u Burundi FDNB zashoye gukora operation zikomeye zimwe zamvako zimwe zikabisa muri ture zamuritura mugani wawe barashobora kubashwiragiza barabakura mu gisagara no kuba muri KAZIBA centre bamaze kwinjira bari bamaze imigonero kabira muri KAZIBA centre mugabo kuva uyu munsi mu gatondo babakubise barabasohora muri KAZIBA centre aho imigwano yariko irumvikana mu micungaro kandi kuba mu misozi aho bita za Nabumbu ni ndini ngira ngo ndini murazi kizina byo muri Kongo bigize naho bita kuri antenne hano ndini hamwe no mu mashoka ya Bihembe n'imigwano ubu yarikimvikana mu masaha gatondo nta wuzi rero ko aba ba M23 bashobora kuza gukoresha izindi strategy kugira ngo basubire kandi guseka KAZIBA centre bikunde ko baza kuronka ya passage iza kubaha action kuja kwihuza n'iyi mihari twababwiye harimo za twigwaneho na za Ngumino mugumana na tukuvuga bw'intambara turacatohoza ingene aya masaha byifashe mu hajya na cyane muri KAZIBA ariko ku makuru dufise nuko abarundi aba FDNB ngabo z'u Burundi ngo ntibariko baragoheka kabisa kandi ngo ntibariko barorohereza na gato uyu mu M23 no mu RDF mu gihe aba wazarendo bobo bari ku rugamba mugabo bacungana na bene wabo baba FARDC ngo ntibigera ubu ngo zero confidence ubu ngo kabisa bafitiye zero confidence kuba ari kumwe no RDF ashaka bari wa wundi yakoze ngo ibitangaza abona byo komora umu RDF na M23 mu RDF nta cizere namba bakibafitiye bano no kuvuga rero ngo umuwazarendo ari kuri front mugaba acungana no mu RDF amazi amwe imbere ayandi nyuma mu gihe aba FDNB bobo bariko baragwana nk'abisize ugwaga kugira ngo barabe yuko basubira gusekiriza kano karere kose ka KAZIBA. Asante sana bwana Musanguzi ariko ndagusabe uzo kudutegurira mu majambo watubwiye yuko iyi FARDC iyi coalition yayo yose yashoboye gutakaza Nyangezi turashaka iganiro kiramvuza kutubwira uburyo baratakajemo ino Nyangezi naryo watubwiye ko hoba harabayemo ibintu vy'Akagambane ndanagushimira cyane ko kino kiganiro ciza ushoboye kudushikiriza. Ego cyane bwana journaliste ikiganiro ndaza kugitegura gusa numenyesha abadukurikirana yuko urupfu n'imfane birajana cyane gose ugiye kumva amajambo
abakongomani batandukanye bariko baravuga ku itakara rya Kaziba Nyangezi nako rya Nyangezi urumva ko hariho amapolimike atandukanye mugabo amakuru turayafise ingene byagenze Imana idufashije mu masaha ari imbere turaza kubica ijya nino tubishikiriza abadukurikiranye bazi kumenya ingene iyi Nyangezi yashoboye kuva mu maboko yaba wazarendo na FARDC. Asante cyane kandangize shimira cyane abantu bose tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri BInfo. Ndanashimira cyane abo twavanye kuri BInfo tukajana kuri BInfo Plus ni iteka rikomeye cyane mu dutera. Ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu narijya ari vya biganiro bimwe mwari mwifuza. Tunasaba imbabazi ku misto yatumaze imisto tubaha ibiganiro turi a distance ariko muravyumva turi kumwe 5 kuri 5 kugira ngo amajwi bibashe kubashikira neza nkuko bisanzwe. Rero kandi abasezeye ndababwira yuko ibiganiro ni vyinshi amakuru ni menshi ku mirongo y'urugamba turakarutse kugira ngo twongere kutubahe n'ayandi 5 kuri 5 BInfo Plus ndizera yuko atagusubira inyuma narijya ariko nguvu zanyu. Merci beaucoup.